hakurya ya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bahisemwo kwitera ibisasu, birashe ibisasu nabo bari victimiza baririza. Ndaje ndababwire ino strategy n'igituma bahisemwo nabo kuca birasa igisasu inyuma yaho bumviye ko hari ibisasu vyakorokeye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu ntara ya kera nziza cyane ya Cibitoke hariya mu Rugombo. Uko vyagenze nuko bamaze kumva ko ivyo vyabaye bahinze umushitsi hariya hakurya mu Rwanda bacavuga ati ndabasavye abarundi mwe ntimubazi ico bakora dukorera Kamanyora, Ruvungi, Katogota n'andi henshi hatandukanye, raba ico bagiye kudukorera batubera intambamyi, batubera imbiribindwi hariya hakurya muri Kongo. Umugambi wacu wa balkanization n'ibindi vyifuzo twari dufise birapfa. Sinshaka kuri ndarasana n'abarundi, raba namwe formule mukoresha hanyuma turabe ko cyoba kimwe ku kindi, hamwe bogira ngo barageze communique officiel canke barabivuze ko tuce tuvugana twe twashikiriwe. Niho baciye bafata systeme igikoca ko kirarasa kiri Kamembe gica kirahindukira kirasa ahitwa Gisheke. Gisheke ni umudugudu mu Kinyarwanda, ariko mu Kirundi sinzi umudugudu ngo bavuze ko bingana na commune canke na secteri na segitsinzi ukumye mugabo mu Kinyarwanda ni mu mudugudu wa Gisheke niho baciye bahitamwo kuyirasa, hanyuma ngo nakagari ka Mujya. Imujya rero baraye bariye igisasu kirashwe na RDF inkotanyi ubwabo birashe. Ndaje ndabasigure mwese bashobora birashe none birashe kubera hagitswe izo dutahuze. Nico gituma ndi hano kugira dutahuzanye. Rero imbere yuko turandira reka tubanze turabe kano gasanamu amaje tugaruka tuvugane ukungene ibi nabiriya vyifashe ku mirongo y'urugamba uko vyaraye n'ukungene vyaramutse. Amakuru ni menshi cyane, gumana natwe gushika ku musozo. Igisasu barashe ku butaka bw'u Rwanda aho bita ku Cyagara, ni mu kaye kagari, hani mu kagari ka Murya. Munyemerere tugire bamwe mu aha ni mu kaye kagari, aha ni muri Murya, mu mudugudu, aha ni muri Murya mu kagari ka Murya, umudugudu wa Gisheke. Ubu kano kanya habaye iki nk'abaturage mwari muri aha? Urabona ko aha ngaha habaye iraswa ry'igisasu. Ibi bintu ntago twari tubyiteze rwose, ahubwo aba bantu sinzi rwose bibiri guturuka i Burundi. Ubu kino gisasu giturutse i Burundi, bakirashe. Urabona ko ntago cyaturuka hano kubera ko imisozi hari, ntago byahita bikunda ko kirasa aha ngaha, cyagarurwa n'ino misozi. Bishobora kuba cyaturutse ku butaka bwiriya hakurya. Hashize nk'iminota ingahe bakirashe? Abari bahari twebwe ntago twari duhari, ariko hashize nk'iminota nka 30 cyangwa 40. Yes, video ni ndende irenga iminota 2 aho abanyagihugu b'u Rwanda bumvikana barira bataka basubira baboroga bagaragaza ubwoba bafise paraporo y'ico gisasu canke n'intambara iri kiraba hari amarasazuba bwa Kongo, bumva ko itera igana bivanye n'umurindi bariko barabona w'amasasu n'agasawa gasakisaki n'ukungene babona abari Bugarama, ibikoho, abasirikare, amabrende n'ibikoho byinshi bya rutura bigana bija i Bugarama no ku mipaka wa Kamanyora, aho bavuga ati none ko mutubesha ngo intambara ntizotahiza mu Rwanda. Ibi byose ni ivyiki byifashe gute rero mu gihe bamaze kubona ko ibara rigomba rigwe, baravuga ati nta kundi reka twirase igisasu. Mvuze kwirasa benshi ntavyo bumva, reka ndabasigurire. Muri no minsi nyene uno musi turi tariki 6, itariki 4 basinya ni tariki 3 haragaragaye abamenyesha makuru bagenda batandukanye. Sishaka kubavuga amazina kuko nasanze umengo mariko ndabapromotinga barabimbujije abankurira, ariko mwarabibonye ku mbuga ngo karabumenyi zabo bagenda bagahagarara ahantu Rwanda ruhana za Bugarama nyene hariya nyene bahana urubibe na Kongo, bakavuga ati ngo heraba ngo bwabwirinzi bwacu ngo bagisamburiye mu kirere. Ndibaza ko izo video muheruka kuzibona bagaragaza ko ngo gisasu bagiteye ngo ubwirinzi bw'u Rwanda bucabura gisambura. Ikisi sawa, si histoire imwe sawa. Nimba ubwirinzi buri hagi Bugarama, buri hajya hafi y'umupaka wa u Rwanda na Kongo, nimusigurire ukungene gisasu kuri plan. Reka ndabashire ko hano turabe, nimusigurire ukungene gisasu bishoboye kuva muri Kongo cheki kava mu Burundi. Mubisa amajambo y'abano basore mugaba murabizi ko mu gutamikwa nta bindi barinda batamika Roki bagatamika bacima mahariya n'abandi benshi. Aba bana bo ni bato cyane biroroshe kandi bashe no kumushaka umukazo canke iterabwoba. Umva ko baguma bavuga ati ngo cavuye carashwe kivi Burundi.
raba distance yo kuva i Burundi urasa aho hantu bita Imurya mu mudugudu wa Gisheke uca uraba distance uva Bugarama na Gisheke muce mugira rezonema mwiyumvire ico ni kimwe nico gituma bigaragara ko birashe igisasu bagikura Bugarama bakirasa Gisheke ahantu ata muntu numwe ari murumva ko cyahitanye ibiti ni conona n'imirima. Ikindi ca kabiri none ko hari ubwo bwirinzi ko hariyo systeme yo gusambura ibibateye mu kirere, ico gisasu cavuye mu Burundi kiraca mu kirere marimari gikorokera mu Rwanda mu nzira iyi. Nababwiye ati abarundi n'abanyarwanda mu kivisi bakwe byo gukoresha ubwonko tuzote turakoresha ubwonko apana kugenda n'ibishobisho bateye Burundi bagize ukunuku no. Nico twamubona igisirikare cy'u Burundi naye babwiye no mu kindi kiganiro Uburundi abarundi mu ncaba kumwe netwe tumeze nk'iduhubuka. Nimba muri ndamona abarundi twaraje kumbuga ngurukana bumenyi haruri imyaka yaheze duhoze abanyarwanda bidigadiga basubira bibaza ngo nibo barieloka bibaza nibo bazi indimi oro mu Rwanda bavuga nta n'ururimi kwanza na rumwe bavuga neza. Ikinyarwanda cabo nyene wumva bakoresha izo nkotanyi kiri broken. Icongereza muhora wumva ko nakagama dakonjika. Igifaransa ntubabatse. Igiswahili coco ni nko kubutuma umwana umucanwa akawugendana mu kiganza. Rero ingorane ihari bagiye gusanga abarundi turi 13 roka ko basumba n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Abarundi bafise ituze haba mu gisirikare haba mu bene gihugu. Twe turitonda tukarondera fact nidufa kuvuga aya makuru umuntu aba yavuze kuva ku munsi wejo itariki 5 ariko umuntu aritonda akarondera akarezona si bimwe ba Roki si bimwe ba Scovia si bimwe ba Chimamanda na ba Kasukura abandi benshi bagenda batandukanye uzoma ngo baboya gusaka image muri groupe ngo ngo mwabonye ngo mu Burundi ngo kunuku nakuriye. Reka rero ndeke kubicisha amajambo nako ndavuga ati dukoreshe rezonema Bugarama Gisheke nta n'umwanya w'amasaha ngaho urimo kuva mu Burundi urasa mu kirere kikagwa Igisheke bisigura ko atabwirinzi mufise banyarwanda. Ico gituma nababwiye muravuga amajambo yo kwiyemera mwidadira mukongera mukavuga n'ayandi yo kwimara amazi muriza muvuga ko ikibombe cavuye i Burundi kigatarukira mu Rwanda Igisheke mu kagari nimba kagari ka Murya seke nta bwirinzi mufise full stop kuko buhari mwari kugifata murashaka kuza mukavuga ati ngo ubwirinzi burya ntibufa gufata ibisasu byose. Ubwirinzi bwo mu kirere bujejwe gusama ibisasu dora tubona muri ivyo bihugu bikomakomeye seke kugira bunanirwe kugisama baba bateye ibisasu vyinshi. Mwaravyumvise ko hari gihe vyagwa mu Burusiya tugaca dutangara kwa Putin ibisasu vyaguyeyo mugo baje kugusigurira ugasanga Ukraine yarashe nk'ibisasu 300 hashitseyo nka 20 canke 10 ni mumbwire kumwe igisasu kimwe canke 2 mufise ubwirinzi pum kikagwa pum kikagwa mufise ubwirinzi seke nakanwa gusa. Abanyarwanda gabanya umunwa ku bintu by'urugamba n'ivy'intambara nta na rezonema niyi mugira ugasanga civilian poor civilian nka Baskovia nka Baroki ngo barashe ngo mu Rwanda ngo bagize ukunuko mwirashe objectif yo kwirasa mwase ko umurundi yatsa umuriro biri clear simple and clear n'ibintu bitahuritse mwarasotoye canke kirabatoroka muca mwibaza ngo abarundi barahubuka nkuko mubivuga nkoresheje ururimi rwanyu kugira mu bitahure neza. Abarundi ntibihenda abarundi ntibihuta abarundi ni strategy nimba mwakirashe mu rugombo avec objectif yo gusotora intambara. Ubu abantu bajejwe itohoza mu gisirikare babicaye bamedita abajejwe plan strategique z'intambara bariko baramedita abajejwe ibikoresho bariko baramedita ibindi vyinshi avuga ati okay si on va attaquer nimba rero matwatewe on va attaquer koma nimba naho tutatewe turabe canzananye he nisanganya canke ni fair volonté nibi bafata umusirikare w'u Burundi nahubuka ntiyihutira ntari pressé turatuje. Iki ni kimwe hama harandi makuru bavuga ngo banetarije drone ngo ivuye mu Burundi ni binyoma gusa. Drone ya John drone isa ni Bajaj isa ni Red Bull ndiko ndanwa meshereza me okay ijya drone nimbi haba ni muyindonderere ku foto ikiri nzima kuko irafise aho yazananye irafise aho yakozwe ariko binyuranye nibi ngomba ndabereke aho wazalendo bafise ivyuma bimwe mu bikupa amajwi amadrone n'ibindi bayikoroye bo fata video kweki mugira ama montage kweki mubesha
mukaja ku mamedia muhuruduka abarundi ntiduhubuka mugo uraba wazarende bamara amazi uzarindira bamaramaza neza ku mutagi ka post igashira ko video ifise drone yanyu ifise ibikoresho vy'iwanyu ngo mwe murondera amafoto mukuye za Israeli mukuye Armenia mukuye mu bihugu vyibagiwe za intambara za Iraq za kera mugaca muza ngo mwakoroye drone ya jaune umusoda yakora drone ya jaune no wahe isa niba jaje drone ikigaragara jaune niba rarigaragara mu kirere riboneka batezwa gusiga ibintu biri gris noir bisa n'ikirere kumbure n'ibindi hamwe unarangamije mu kirere utakibona ntashobora gukora drone ya jaune bimuke kobesha ibinyoma birabarembeje. Ikindi naco mwabonye antene iraswa hariya ya Vodacom mu Kamanyora aho bita Ngomo hajya neutralisation ya char y'abanyarwanda. Abanyarwanda bari bipositionye hariya Ingomo ku musozi wa Ngomo kugira baze bararasa Kamanyora centre barasa mu mazu barasa mu mashure. Abanyarwanda inkotanyi sirto abanyarwanda mu mbabarire yo mvuze abanyarwanda mwe mutahora ko ndavuga Kagame n'abamuyoboka sibara ko ndavuga abanyarwanda mwese hari abanyarwanda dufise ku mutima abanyarwanda badufise ku mutima ariko mvuze abanyarwanda bikanciko gasanga navuze abanyarwanda muze mutahora ko ndavuga inkotanyi ndiko ndavuga ibyo binwa amaraso abo basogose simbara ko ndavuga abanyarwanda mwese aha niho ngomba ko haba clear ariko usanga navuze ati abanyarwanda mwe mwabaye gute mugaca mwe baza ngo navuze abanyarwanda bose no ndazwa abanyarwanda bazima nakujya namwe kumbure twe mutwita imbonera kure mukatwita aba FDLR mukatwita intera hamwe mukatwita ko mugomba parce que ivyo nama nabisigwe singumba bashaka kuguma ndabigarukako rero kuri rya antene ya Ngomo harimwo sha nco twamvise wazarendo bavuga ati on a neutralisé un drone rwandais kandi turaneutraliza na char hajya ntibapfuye kuharasa na okay namanda basaba tutadukoresha raisonnement pas de sentiment. Icara hasi uyumvire ni gute bo gaspia igisasu bakirasa antene iga antene yari batwaye iki telefone bashatse kuzinya ama telefone no barashaga muri antene ya Vodacom kuko hari amuhaga munsi muri antene hari char y'abanyarwanda yaguma ipirona irasa abene gihugu bagiye kuraba amakordone bisasu yo bizanana babona biva hajya baca barayitwika affaire terminée abanyarwanda baba barawushonye ngo badugije drone umuwazarenda bayirashishije karashiniko kwanza ngira ni kamugobore baba barayimanuye kubimara mare vyinshi. Ikindi naco je muzo mumfashe muzoze muza mumpinyuza ni ryari murabona AFC23 Kanyuka Corneille Nanga Bisimwa Wiringoma Sultan Makenga Kagame Mubarake James Kabarezi nkimuvuga kuko wewe mwarumvise ko bamutwaye muri presidence kubera asigari inapte ashe kuba atazosubira no gukoresha igiti cy'umugongo azomagira mu gapusipusi mugabo sivyo ndamusabira ariko Kagame yarivugiye ko amaraso mwasheshe azoguma bakurikira azobahumira ndashoye kuba ari destin cyangwa sanga sinzi me reka mve kuri uko nako ndabaho rutonde bwo abantu bicara kugira basohore communique mubonye communique ya AFC23 mumenye ko hicaye imitwe Kagame Mubarake Sultan Makenga Corneille Nanga Wiringoma na Makenga mutoyi mbari Ismaili n'abandi benshi bagenda batandukanye bakavuga ati tabaza makunga abana bacu barahonye bakora bakoramwo vyandashe bakora bakoramwo ifumbere muri Kongo. Communique ryari bavuze ibi nibi uno munsi baraye basohoye indi communique ngo abarundi ngo muko mugira mugabo kazona Roki nyakuntunga yaramaze imisi atavuga ngira bamusubije ibijumbu burya kugira imbwa nisubire sinzi reka mbanze ndakihoza umugari nagomba ceka mbanze ndawihoza ariko mwabonye aza ngo igisirikare cy'u Burundi casohoye communique genda murondere ku ma platform yose y'igisirikare cy'u Burundi murondere mu Burundi twebwe ngaha mu Burundi twetangura kumenya iby'igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi bakominite tuba twabimenye nta communique nimwe yabi yanditse yabi yo kuvuga umuvugizi w'igisirikare cyangwa undi abijejwe yashikirije mugabo Roki mu biganira ariko arakora nje ndababwira abarundi n'abanyarwanda ni murabe je sinzi gituma mugabo narumvise ko ababonema bose bafise bagaba mama kwa Gasabo ngo desase nkanti Roki ngo Emilio Kombye twarumvise ko ari ama strategy bakoresheje yo kugura abasabu ivyo navyo ni intege nke ariko gende murabe ku cano zizewe amacano bavuga ati uyu ni miburi naho nukuri
haba umuntu, haba hariho ikintu citwa être humain, umwana w'umuntu. Ariko ukumva basi mu mvyo bintu avuga harimo rezonema, ukumva basi ko siguhuruduka, sugutomboza, sugufana. Ego umuntu ashaka kuvuga kuko ari umunyarwanda, ategetswe kuvugira igihugu cyo cy'u Rwanda ntigisebe nikimaramara. Ariko basi ugashyiramo n'ubwenge ukavuga ati none ninabesha ki yari drone ya jaune ni no uzurabe n'abakora ama video aba producteur b'amasinema n'ama video, nta muntu ashaka nta drone ya jaune muzopfa mwarabonye ngo bakoreye drone ya jaune isa niba jaje nuko ngumva ngo iba jaje isa ni video ya jaune ijya nyene ya video tuvomamo. Koresha ubwenge ukumva ngo barashe ngo abasirikare ngo basirikare barundi ngo barenga 200 ngo bapfuye. Roki muzimu ufise ubwenge ukaza ku gisirikare cy'u Burundi ngo catanze communique abanyarwanda ikiyanya abanyarwanda vumo de CV kwanza nta deception fise kuko mwokura hebizima mwovuga. So rero nanje kubabwira ko u Rwanda rwahisemwo kwirasa, benshi bako barabona ngo vyagenze gute gwirashe kugira bazimanganye umurundi kumbure ne yagira ukuntu kwavuga terega natwe burya twarashwe burya twashikiriwe. Iyo niyo systeme bakoresheje kubesha naho ngo bakoreye drone, sivyo ahubwo drone nyarwanda niyo yakorowe. Nimba mutabibonye naho ndabashiriramo yindi video ngaha kandi mwumvirize ukungene mu Wazalendo abivuga abisigura neza. Reka mbanze ndabashiremo ino video hanyuma tuyirabire hamwe. Hapa tunakuwa sehemu zinaitwa Bwigala, sisi force Wazalendo ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote, tunaangusha drone ya M23 enemy. Hapa tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango. Kwa kweli tuko katika kazi, ndio maana adui hana nguvu na haizi kuwa na vya kusema. Kwenyewe tuko kabisa, sisi hatuogope adui wala hatuna oga na yeye. Tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo, na kwenye adui iko ajue kama drone yote itakuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwigala na hatuna oga na tutatoka na tutajengua. Na najua kuna wengi wamekwisha kimbia, lakini sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wa Kongo, wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui atajinue hatumuogope. Hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. Ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki, please kuna kwa watoto wa mzee Patriote. Hapa kabisa kazi inaendeka bila oga bila mashaka, mtu asiwadanganye. Hapa kuko kikosi ya mzee Patriote pamoja na Makanaki Kadandari. Merci kwa walio Uvira, merci kwa nchi Kongo yote nzima, tunakuwa katika kazi. Asante sana. Amena. Ndibaza ko mwese mwiyumviye Wazalendo urabona ko bayifise barahagararanye. Apana bijya vy'ama montage vy'amafoto, twereke video ngo mwarasha abasirikare, twereke Wazalendo irerekanira filma. Amandroid ntimuyafise ntimuyagendana ibinyoma bakubwira abazungu ngo tu peux mentir une fois mais n'est pas toujours kumbure cyangwa n'est pas toute une éternité. Urashaka kubesha rimwe mugo ntushoboye kwamubesha. Kandi abanyarwanda mwarabesha mukereka abanyarwanda ko mukomeye naho shwi murava nababwiye ku Rwanda muragaragara hanze nkuko umengo harasayangana hagize iki mugabo kure ndani mateso, inzara, amavunja, igihugu kikigwara amavunja n'umuvumo. Sikuvuga ati ngo simbabaye abayagwaye, ho nababwiye ko tigwaye amavunja nimwe sinkotanye n'imiryango y'abitwa ngo bava ko ba FDLR. Ariko kuba igihugu kigishobora kuba kigwara amavunja ku rwego nk'ugo, muraraba katari Farao muri Egiputa. Mwaratewe banyarwanda, ababuza gusenga ariko mwaratewe. Sawa mugire rero umunsi wa gatandatu mwiza, reka tuhure mu bindi biganiro. Ariko narinje kubabwira ko u Rwanda rugeramiwe ku binyoma kandi tuzobafukura mpaka. Mwarahezakiwe kandi ndabitse ko Tafuri Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.